Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nyenicubahiro mama Burundi, banyakubahwa mwese bakozi b'Imana, mwebwe mwese mujeje amabanga Imana yabahaye, mu cubahiro cyanyu yabahaye no mu iteka yabateye, tugira amahoro n'umugisha uva ku Mana. Turi n'akanyamuneza ntangere muri kano kanya gutegwa iteka muri ano masengesho y'akavuna musase kugira ngo tuganire n'aba batumire bari hano, ari nabo nagomba nongere nibutse naho benshi cyangwa mwese muja mubazi. Hari President Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, yaranabaye n'umukenguza amateka inyuma y'ayo mabanga, hanyuma kandi yaranaserukiye n'u Burundi mu mirimo itandukanye mu makungu. None no munsi n'umutumire muri kino kiyago. Perezida ndakuramukije. Ugira Imana, ugira imigisha, ugire n'imangazini n'imbwa zo kwicunga. Amen. Nawe Imana iguhezagire. Hanyuma nagomba kandi kwakira Bishop, nawe ni Honorable Emmanuel Sinzohagera, nawe ni umukozi w'Imana mw'ishengero Methodiste ini mu karere k'ibihugu bitari bike bya hano muri Afrika y'ubuseruko. Akaba kandi yarabaye umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi. Très honorable, ndakuramukije. Murakoze cyane mwubahwa, natwe turabaramukije musangwa amahoro y'Imana. Mwakoze namwe kwitaba kino kiyago. Kumbure mu gutangura mpereye kwa President Domitien, navuze ko yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yaraheje kuba mbere icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho yari yungirije President Buyoya. Nagira mbaze gatoya President Domitien, mbega iyo tuvuze ngo abaganza umuntu yo kumviki? Abaganza ubivuze mu ijambo rimwe, ubusanzwe barokwiye gushiraho karangura aganziki, shirako karangura uwo muntu barije ngo aganziki, inzu, abantu, iki. Bibiliya twasomye aha mu gutangura igisomwa cy'urufatiro, Bibiliya tubwira ngo nuko mwese mugamburukira abaganza. Byumvikana ko ari abaganza abantu n'ibintu. Murakoze rero. Umuntu aganza ubwa mbere na mbere tugomba kumenya yuko ari umuntu atowe mu bandi, avuye mu bandi. Hanyuma umuntu agaca abandanya yibaza ati yatowe mu bandi gute? Kuko arashobora no kuhishira akavuga ati jewe ndabaganza. Ico ni cambere. Aho rero ni wabayitumye, iyo ari wahishize. Iyo atumwe n'abandi n'imiburiburi abafise ico ategerezwa kubakorera, nabo nyene bamusavye. Aho rero naho nshobora kugarukira. None kuvuga ko abaganza ni kuva kurinde gushika kurinde? Kuva kuri mutoyi gushika kuri mukuru. Uti kubera iki?
kuri iyi si turimwo ahantu hose hari abantu, ahantu hari igihugu, kugira ngo bashobore gukora barakeneye umuyobozi atwara abandi. Ukuntu ajaho rero nivyo tugomba kujako cane cane. Nayo ubundi iyo umugwi kanaka uraho ntuba ufise abantu bawuserukira cyangwa bawuyobora, abo bantu baca bacika impehensa. Ibyo rero ni ibintu atari by'ubu, ni ibyo kuva kera, uretse ko uburyo bwo kuja imbere y'abandi bwagiye burahinduka uko ibihe byagiye biraza. Birazwi neza yuko kuva na kera narindi abakuru baba b'imitumba bamyeho, uretse rero n'imitumba mu rugo hajya mumaze kuja hamwe muri babiri, reka harabamwe umushefu kandi muri babiri, ibaze rero iyo mubaze kuba benshi. Ndagaruka, reka nsimbire kwa Honorable Sinzohagera. Nta kuganza kutava ku Mana, abaganza bose n'abakozi b'Imana. Murakoze cyane, ikibazo ciza cyane. Mu bisanzwe mu ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga, nta kuganza na kumwe kutava ku Mana. Mukeneye muze gusoma mu gitabo ca Danieli igice ca 2 umurongo wa 21. Imana niyo ihindura ibihe, gahindura imyanya, ikimika abami, ikimukura n'abandi. Mu maso y'abantu ushobora kuza, ashobora kuboneka kari mubi, mugabo hari n'igihe usange Imana yadungitse nyene uwo mubi nyene kugira ngo akosora abantu. Navyo birabaho. Rero muri make, kuko Imana niyo, nimba twemera Imana, kuko vyose bifatiye ubwa mbere ku kwemera, nimba twemera ko Imana ariyo iganza ibintu vyose, irinze ireka umuntu akaza iyo yoba zananye hose, peu importe uburyo yoba yashitse ko, Imana ikabireka bikaba, nuko vy'ukuri iba bifise intumbero. Kuko ubuganza wese mu gihe kanaka abafise intumbero, kandi nkuko ibihe bigenda bikuranwa, burya abaganza mu bihe kanaka n'ibindi bihe bigenda bibisikanya. Rero mu bihe hari gihe Imana ivuga ati iki gihe aba bantu bakeneye ko barongorwa n'umukomanda, umugenerali, kubera ko hariho intambara zizaduka, ivyo ikabireka. Kindi gikavuga ati hakeneye yuko haza umuntu w'impore, atari umugwanyi. Ivyo navyo birabaho. Rero jewe ndemera yuko ukuganza kose, peu importe uko abana b'abantu dushobora kubibona, canke uko dushobora kubona umutegetsi kanaka abariwe arongo ico gihe, ashobora kuba akora amarorerwa mabi, canke ashobora kuba akora vyiza. Mugabo muri make, ivyo Imana irinze ibireka bikaba, aba yavuye ku Mana. Abafise igikorwa c'Imana ariko arakora. Yego cyane, yego cyane. Musomye ijambo ry'Imana, hari gihe Imana kugira ngo ihane abanyisirayeli yabahagurukiriza abarongozi b'abanyamahanga kugira ngo babahane, bakabakubita mu ntumbero kugira ngo basubire bagarukane umutima wabo ku Mana. Rero nico gituma ubwanje umurongozi wese arinze vy'ukuri ajaho abari umukozi w'Imana, peu importe uko twebwe tumubona, yuko mu maso yacu kimbure atabereye, mugabo mu Mana, kuko ingene Imana iraba biratandukanye n'ingene twebwe abana abantu turaba. Murakoze. Mukuru w'inama nkenguza amateka arashaka ko umukozi w'Imana kwera. Ico ni ikintu cyoroshe vraiment. Ubundi nsomye rino jambo, harimwo ico twita la théologie du travail. Iri jambo Paul yandikiye bavukanye biroma, harimwo la théologie du travail. Iyo tuvuze umukozi w'Imana, abantu benshi usanga twirimita kwa pastori, kwa patiri, kwande, ariko iri jambo batoyemwo loteme
itwereka yuko buri muntu wese ku gikorwa cyose aba ariko arakora, n'umutoza kori n'umukozi w'Imana, umuntu wese, umwarimu n'umukozi w'Imana, umuganga n'umukozi w'Imana, umukenguza amateka, umushinga amateka, uwo ari we wese, kuko aba ari tegeza gukorera abene gihugu Imana yaremye, acacika umukozi w'Imana. Perezida Domitien, umukuru w'igihugu ari umukozi w'Imana nawe cyane cyane wewe ategeza kuba ari umukozi w'Imana, ategeza kuba ari umukozi w'Imana, ariko muri ko murangora kuko jewe iby'ubukozi bw'Imana ntabyo uzi. Je sindi pasteur cyangwa ngo mbe musenyeri, ariko ndi umuntu nkunda abantu kandi ndibaza yuko ari vy'Imana isaba. Ico ni cambere, kuko ntugomba kuba necessairement umukozi w'Imana, ugomba kugira umutima runtu, umutima wo gukundana. Utero n'abakozi bitwa abakozi b'Imana ko bakora ineza y'abendera ndakubarire mushingana. Kubera yuko muri politike hariho ama ideology, sivyo? Hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana. Ibuka Micombero ivyo yadukoreye. Ujya mugabo uvuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke, haba namba kwari kugira ngo aducishe ubwenge, haba namba n'umunyamakosa. Ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe, ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe, kuko hariho umukuru ari ku giti cy'ubukuru, ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu. Icyo kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise, bagira la paix dans le cœur. Iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe, abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur, haba hari ikintu badatekanye mu mutima, haba hari ikintu abuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana, aba ari gice. Kuko ategezwa kuba afise ibyo bintu bibiri, ntimuvyibagiye. Haba hari agahaze rero, haba hari igihaze, haba hari igihaze, kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nk'uko Imana yamukunze. Iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa, nukugenda direct mu muriro udahera. Reka tuze cyane, niko bimeze kandi bene abo bantu Imana ntibemera. Muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi. Yesu yavuze ati, Imana yavuze iti, ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye, kunda mugenzi wawe nk'uko nabakunze. Ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu, ndagukunda. Yesu iri sanfu ari kwije. Me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera, avuga ati uyu ni sawa. Nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agaca iruhande y'umuntu agwaye, akamutaho ngo agiye gusenga iki utakunze mugenzi wawe, adakoze neza. Aho aba yakoze amakosa. Nicyo gituma rero nsaba nshimitse yuko umuntu abuze kimwe muri ivyo bibiri, kuko ilfo d'abord kuba umukuru, hanyuma nturangure ivyo Imana yagutumye ntacurico. Uzogenda imbere yiwe ngo Mana naragukunze, warancu wankunze gute. Hari kuba umukuru no kurangura ivyo Imana yagutumye cyane Jodi cyane. Aha muri kahise uri umukuru w'igihugu, kumbure n'igihe wari cegera cyo umukuru w'igihugu, hari aba bantu bihambirira kuri iki gikorwa ciza c'Imana cyo gukurikirana ivyo gutoza amakori. Wabonye? Twumvikane ikintu ca mbere, jewe nabutse mu 1953, mu 1963 na kangahe hajya mu Kayanza, umunsi w'isoko wasanga hari abapolisi bahagaze bariko barasaba ibitabo vy'ikori buri muntu, babikora cyane muci kugira ngo barabe yuko umugabo wese afise ku myaka 19 yasoze.
babikora muki kubera yuko wo babaza bagasanga atasoze yaca yirukanga kuko n'igihe cikawa agaca yirukanga kuriha ikori agaca yibandaniriza gakora ibyo ashatse. Abarundi baramenyereye barazi gusora. Jewe nta muntu azozambwira ngaha mu Burundi yuko hari umurundi yibaza yuko yicaye ngaho atazi yuko ategerezwa gusora. Kubera iki? Barazi neza yuko hari amazu ya leta, barazi neza yuko hari amabarabara, barazi neza yuko hari amashuri, barazi neza yuko hari amavuriro. None ayo mafaranga yo kubaka ivyo ava hehe? Ariko tutaraje munyagihugu atabizi. Ariko president tutaraje kuri abo batigeza gutanga amakori, mvuga babihambira ku gikorwa cyo kuyatoza, warababonye? Barahari barayatoza kuko nakazi nk'akandi. Ukuntu umuntu arangura akazi icyo n'ikindi ariko kuva na kera narindi amakori yaratogwa bitegwa nico yamara. Urazi yuko namagi bayatora bagashira umwami n'ibindi we igihe wari umukuru w'igihugu amakori yaratogwa agaca tumbera neza hajya mu isandugu ya leta niyo yaza abari ngaha barambera temwe twaratoza amakori. Hariho abantu batari amakori. Buri mezi 3 twarakora inama ya inspection générale de l'État. Hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari arota twarabiruka inyuma bayatanze yacagenda muri caisse de l'État. Hanyuma akagirira n'urumbarirano n'ibintu biri akagaruka akagirira neza bene gihugu cyane gose. Naho twari dukenye urumva ko twakora mumena tugira ibiki mumena ariko twarabikoze. Ariko ntaje ndagaruka reka ariko twarabikoze kuko twarageze igihe turicara turumvikana yuko uko kumena ataco bimaze. Noneho ibintu bica bigenda mu buryo ya kori ryaza hakwirirwa tuza kugura amasase n'iki. Aya mbere tuyafata kugira ngo dushobore kubakira. Nuko nyene icubahira atakihari yari kukubwira ko ari byo tukabakira kugira ngo bamere neza, abandi tukabakondeshera z'amazu kugira ngo bashobore kwiyinstara bamere neza. Tugasha dutangura gupanga ukuntu binjira mu nzego z'igipolisi n'igisirikare n'ibiki. Ivyo ni ibintu byose abari hambiriye ku gikorwa cyo gutoza amakori no kuyakoresha ico yagenewe. Ni yari tegeko. Nta leta ibaho idatoza amakori monshe yami. Ashobora kuba make ariko gutoza ikori ni tegeko. None ubundi se leta yobaho gute idatoza amakori? Uyu president de l'Assemblée nationale ngaha yirirwa arakora yinjiza amafaranga ariko ibikorwa akora bikeneye guhembwa. Bisigura rero yuko hariho ukuntu société iri organize, hariho abakora baproduiza bagira ico bita mu gifaransa une plus-value kugira ngo haza akarusho tugurisha. Hanyuma hakaja haba ministère ijejwe itunga ry'igihugu igapanga karere kugira ngo muri education hajaya niko bimeze. Ivyo navyo ntubizi. Reka ndagaruka cyo turekora abanyene bayatanga ariko nsimbire kwa honorable Sinzohagera. Igihe wari umukuru w'inama nkenguza amateka, mu byo inama nkenguza amateka igihe harimo no kugenzura ibikorwa vya leta, harabaye habaganza ico gihe bihambirira ku gikorwa cyo gutoza amakori neza. Nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kubaho kidabeshejwe n'amakori. Nibaza naco gituma na Paulo yarinze avyandikira abaromani kugira ngo avyure ku gatima ko gukunda igihugu, kuko igihugu cubakwa n'amakori. Nta wundi murima igihugu gifise atari uko abene gihugu bico gihugu batanga amakori. Hanyuma nkuko Patiri Yamuremye yabivuze, haba hasigaye yuko babakuru baba by'ukuri abakuru nyabo bakamenya yuko amakori yatanzwe are kugira ngo afashe abene gihugu muri ryaterambere. Ariko gumuvuga uti ababa bakuru nyabo nukuvuga ari abakuru atari nyabo muri yego cyane. One nk'umukuru atozi ko rashira mu mufuko wiwe, none yumva uvuga ngo uwo toza ashira mu mufuko neganya kubahugirana ibishasha turiko turavuga.
nta ma inspection nta ma rapport d'inspection de l'État yama yerekanye yuko mwene ivyo biriho. Ni guturere turabaho kandi nibaza yuko les services de l'État ngaha ziriho zirazigira ama inspection bagasanga vy'ukuri hariho amafaranga yanyuruje mu mifuko y'abantu. Urumva nk'uyo vy'ukuri n'umukuru w'igicuga ntakwiye kuko ntabazi yuko mu bisanzwe yononeye toute une nation. Umwene gihugu iyo yatanze ikora igiwe hanyuma ntirikore ico gyateza gukora mu bisanzwe habamwo yuko umwene gihugu acika intege akavuga ati none ya makori badusaba ko twari tuzi ko baza kutwubakira bino badukorera ibi kubera iki tubandanye rutanga amakori mugani tubone umwimbu wavyo ntitubone atugarukako. None kijya gihe watwaye inama nkenguza amateka abo bakuru batari bo ntabo mwigeze bubona mu wapfunira kagohe cyayemo kugira amakori ntaba gumazimira. Murabizi ngene inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikora mu bisanzwe mu byo bajejwe no kugenzura ibikorwa vya leta. Hanyuma muri ivyo barahamagara abashikiranganje batandukanye bakabumviriza. Nizera yuko igihe twari turonga inama nkenguza amateka hari amanama menshi twahamagaye tugahamagara abashikiranganje mu bisanzwe nico vy'ukuri urwego rwatuwe n'abene gihugu bateza gukora bateza gufasha urwego nshinga ntwaro ingene bategeza gutunganya neza ibikorwa leta iba yarashize imbere abantu bemereye abene gihugu ibyo abashinga amateka n'abakenguza amateka baba ari ijisho mu isanzwe ry'abene gihugu kuko baba nabo batuwe n'abene gihugu bateza kuvugira abene gihugu na cyane cyane muri ya migambi abene gihugu babifuza yuko irangurwa. Rero twarabikoreye ko kandi tugashima ingene twagenda turakorana n'abari mu rwego nshingwa bikorwa rwa leta kuko haraba n'impinduka mu gihe by'ukuri twaganiriye kandi bikagenda neza. Mwarabona umwimbu? Yego cyane umwimbu waraboneka. Erega iyo duhamagaye umushikiranganje tukambwira atabene gihugu barakeneye barabara hanyuma buke kabiri bakaca bagenda bukari bakorera twebwe tuca tunezerwa tuca tuvuga duti abene gihugu bararonse kandi iryo barabara kugira barikore bakoresha ya makori nyene abayegeranijwe kuko se amafaranga baba bafise bayakura muri cya kigega ca leta. President Domitien yaje kuvuga amakori yegeranije bakaca bafata ko make bakagenda kora rya barabara muca mwumva yuko kiba ari ikintu ciza mu gihe by'ukuri inama nshinga amateka na nkenguza amateka bakoze muri ubwo buryo kugira ngo nanone bavugira bene gihugu hanyuma umwene gihugu ashobore kurangurirwa ya migambi kubera ko aratanga ikori atanga ikori hashaba kumurangurira ya migambi. Mbere yuko tuja kukurabira hamwe ingene abene gihugu b'abarundi no munsi bo batanga ikori batabanje kugobererwa cyangwa kwidodomba, President Domitien akabazo gatoyi we mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waciye umenga ntiwagumyeyo wanse ko ico gikorwa mu gikorerayo cy'ubuko simwe mwadukuyeyo mwadukuyeyo cewe no uvuga nsubireyo sinawasi ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi ariko kumva kumfuta mwadufuse mwafashe itegeko umuntu yobigenza gute kwatango mvise ngo nje yo kungufu. Reka rero tugaruke reka tuje rero kubene gihugu kiya gihe abene gihugu baratanga amakori bagononokewe. Umva rero ndakubwire niwe uvuga kijya gihe n'iryari gihe nari ndahari gihe wari mu baganza shahora twenza wewe ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe aya kuko igihugu ni cari kiryoshe kiryoha gute igihugu kiryoha gute igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano abanyagihugu bagakora ukabona bahita batwenga ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ivyatsi biri mwibarabara byatsi biri mwibarabara ndashobora kuvuga ngo ni byiza iyo
uri kuratembera ukabuzi yuko ufise bene wanyu bariko barayerera mu misozi bahangayika abandi bari hanze ntushobora kunezerwa nico gituma mu migambi twari dufise urazi ko twabifatiye iyo twari turi iyo twagiye Arusha n'ahandi ariko twagiye twirukanga kugira ngo abarundi bose batahe tugira imana muradukundira murataha kweri ujya munsi akaguru naciye nshira mu gasonge ko jewe ntirukanga ngo ndahagume nshaki ariko arakantu wagumye uvuga uti ari gihe mwabumba bamena abo abamena ntiwavuza bari bo mugabo barabuza amakori ko atangwa ikori ryari kuva he banda kubwire uri kurivugisha ibintu uzi ikori ribonekeye abantu bariko barakora bagasarura me iyo hari intambara abanyagihugu baba bafise intekera ku mutwe birukanga ntibashobora rero gukora ngo uvuge ngo barashobora urumva natwebwe twagerageza kubaho kugira ngo tutamigwa avec utuntu dukeyi twari dufise tukaza tudukora buhoro yaba muvandimwe araha agehari niwe yari kukubwira yuko yigeze kuza kunsaba miliyoni niba ari 110 nkazibura muha 80 ariko naho nyene nahendahenze kugira ngo aboneke ubu murayoragura umuyoro mugatwara ubuwonya nta wasiwasi naje urabona naje ndanoshora ko nawe urashikirwa no ico gihe ntivyashobora byabakora nuko muhimiriza rero abene gihugu batangiko umva muri transition mu gihe ca transition igikuru kwari guhagarika intambara igikuru kwari uko intambara ihagarara hanyuma abarundi bari hanze bagataha c'était ça le défi nicyo gikogwa nari njejwe kandi naragitunganije kwere hako igihe mwataha we wari ngaha daye abari igihe patsurya president de l'Assemblée nationale twarigeze kuvuga nari ngaha mu misozi n'abandi bamwe ngaha twaravugana bamwe bashaka bamwe bakantuka ariko nkavuga nti kuzima tuvuganye hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana umwaka agenda akavuga ati kijya kibwa c'igi president kameme kirakunda igihugu jewe umuntu abuze kijya kibwa c'igi president kirakunda igihugu nacangira nti niba nivyo utikaze mari mwaka gukunda igihugu nivyo ni ka reserve positive ariko baratevye igihe bagira ati bya bindi bavuga shani byiza uzoze duhurira Dar es Salaam mimi nilienda kule hanyuma duhurana nyakwigendera turicara turahagarara dukora ikizingi kinini turavuga turatwenga kabisa i Dar es Salaam ku buryo abatanzania n'abaganda baturavye nyuma duhececana barambwira ngo hewe nti ngo bajya abagabo wabahaye iki nta na kimwe ngo n'ubwa mbere tubonye umuperezida w'i Burundi na nyakwigendera bahagarara bari mu bandi batwenga ati twebwe ntitwari bwigere tubona amenyo yiwe ndakubwiye isi nkuru mbarirano hanyuma ayafise jewe nane isara ntiyarayo kwerekana yaherekana ishavu ko ashavuye ariko jewe ndonsa ko kantu hama tugakora uwo muzingi tugatera ilisuru ngabereka yuko jewe bakuye tuje mu matora jewe nigire mve muri aka kajagari hakise ati je nagize nti nisawa kwe kandi byarakunze udufise umwanya mutoyi muzoreke nzobibabwira niko reka tubandanye ku makori yaranyemereye yuko azompa umwanya kugira ngo ndabibasigurira idonira tubandanye ku makori turaza gukaruka honorable sinzohagera abene gihugu biki gihe mwatwaye inama nkenguza amateka mwarabona ko bayoboka igikorwa cyo gutanga amakori batagoberewe ubundi turavye by'ukuri urugero umwene gihugu mu Burundi ageze ko mu bijyanye no gutanga ikori je novuga yuko intambwe ishimishije turavye by'ukuri iyo twaje tuva umwene gihugu by'ukuri aratahura akamaro ko gutanga ikori
ariko rero rimwe na rimwe hari igihe usanga nibaza umwenegihugu acibwa intege na twebwe twitwa abakuru, kubera ko usanga umwenegihugu utanga ikori ry'igitoki nta ngorane bimutera. Umwenegihugu ashoye utwo ashoye ku isoko agatanga igitansi nta ngorane bimutera. Ikibazo nibaza abajejwe kwegeranya kino makori bakunda guhurana ni icy'abakuru, abitwa abakuru, kubera ko ni nabo bategeza no gutanga menshi, ariko ndakeka ushobora gusanga abakuru ari twe usanga tugorana. Abakuru ntibatanga ikori, abakuru ntibatanga ikori. Sinavuze ko bataritanga, hari abakuru badatanga ikori, nabyo birashoboka. N'abakuru botanga ikori ry'uko ari abakuru canke atanga ikori kubw'igikorwa yakoze. Ego hari abakora ibikorwa byasaba gutanga ikori mugabo ntibaritange kandi ari abakuru. Umukuru musanzwe tegeza kwerekana karorero keza nk'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana tegeza kwerekana karorero keza, akaba ni wafati ya mbere mu gukora ico gikorwa, kuko ntiwahamagarira abandi gutanga ikori, nawe ubwawe hari ivyo ukora byategeza kwerekana ugatanga ikori hanyuma nturitange. Aho hoba hari abakuru bahimiririza abandi gutanga ikori bo bataritanga. Singaha gusa mu gihugu cy'u Burundi, n'ahandi biraba. Aha mu Burundi mbwongera ntabiriho, ntabyo nomenya kuko nta enquête nagize, nta enquête nobana nagize kugira ngo menye. Mugabo icyo ndiko ndavuga ni iyo principe yaho usanga umwene gihugu by'ukuri mutoyi, umudandaza, umwirimizi, umuki gutanga ikori nkuko President Domisera bivuze, gusora n'ibintu bakuze bakora, bamenyereye by'ukuri, arazi yuko ashoye ikintu ku isoko aratanga arasora. Aba bakuru bagonanwa gutanga ikori bategerezwa vyoborohera kwigisha bene igihugu bandi gutanga ikori. Diego arashaka kuba ati mwumve ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora, bamwumve mu majambo gusa. Yego ati murumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Naco gituma usomye kijya gisomwa bavuze yuko ubikora n'umukozi w'Imana. Nagomba yuko vy'ukuri abano zino ndongo ziri hano zumva d'abord ico kintu cyo kuba uri umukuru mugabo kaba kandi ufise niyo titre kuba umukozi w'Imana ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni naho mu bisanzwe twategeza kubikora n'umutima ubikunze, kuko umukozi w'Imana ahari hose ateza kwerekana les valeurs, ateza kwerekana akarorero. Igihe rero umukozi w'Imana uri umukuru ukaba n'umukozi w'Imana, kubera ko uri umukuru kandi ukaba umukozi w'Imana nuko utegereza gukorera Imana mu guserva abo bene gihugu. Ni wewe Imana yahaye iryo banga ryo kugira ngo ushobore gukora neza abo bene gihugu. Gukorera bene gihugu uri umukuru wabo utegereza kubigisha par exemple, ni naho bikora babinezererewe. Erega hari igihe abene gihugu rimwe na rimwe tubarenganya, kumbe vyavuye kuri twebwe twari tujejwe kubereka karorero, mugabo gasanga nta karoti ko turabereka keza. Ni gute none twifuza yuko umwene gihugu atanga ikori, twebwe twitwa abakozi b'Imana abakuru twategeza kubereka karorero, kuko nico uburongozi musanzwe bisigura. Umurongozi c'est pas par force, ndashobora kuba mvise autorité mugabo ntari umulidera. Urashobora kuba umukuru mugabo utari indongozi. Yego y'ukuri. Yego uno munsi ikintu cotuma wewe nka honorable Sinzohagera uhimiriza bene igihugu gutanga ikori niki? Ubwa mbere nagira ntangurire kububahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka. Nibo bambere nagira ntangurire gutera kamo. Tukubera iki? Abashinga amateka n'abakenguza amateka cyane bari mugambwe uri ku butegetsi, hariho programa bemereye abene gihugu, programa bateza kurangura abene gihugu igihe bitoza. Hari programa y'umugambwe, iyo programa kugira ngo irangurwe bisaba amakori, kuko nico kintu gikomeye cyane.
hari programu umugambwe washize imbere wemereye abene gihugu uzokora kiriya ivyo nubwo nyene icubahiro yavyemeye adafise amakori nta na kimwe azoshikako. Abo mfasha rero ni bande? Nabo bashinga amateka n'abakenguza amateka bazagenda kumobiriza kuca mu bene gihugu kugira ngo babahimirize batanga amakori, gukora ico gikorwa cyo gufasha nyene icubahiro mukuru w'igihugu mu gushira mu ngiro ya programa y'umugambwe washize imbere. Rero abashinga amateka n'abakenguza amateka barafise muri iya mission yabo ya contrôle de l'action gouvernementale barafise uruhara rudasanzwe bwo gufata iya mbere muri mobilisation y'abene gihugu mu gutanga amakori. Ego hari akantu yavuze president Ndayizeye ati birashika abantu bakayatoreza mu mufuko. Ubu ngira ntabayatoreza mu mufuko ubu. No gutoza amafaranga mu mufuko ati ubu birashoboka. Nibwo mushatse kuvuga ubu vyoshoboka ugasanga hari abayatoreza mu mufuko. Bon nta cigwa ndagira mugabo birashoboka ugasanga bayakatishije. Yego cyatugaruka kumbure kuraba icokogwa kuri ico kintu ariko mbane subire gatoyi kwa president Ndayizeye. Ikabanza reke ndakubwire kuri ico kibazo uheje kumubaza. Iyi nagira ndakizane hi kizane nagira ndakizane ngira nti uno munsi birashoboka yuko hoba hari babandi wavuze batoza nabi bagatoza batoreza mu mufuko. Ni nkuko uvuga yuko iki gihugu atabasuma bahari ngasi mwijuru si mwijuru namba naye amaprizo ntahari ntibama bafunzwe. Ibyo nibitoyi nibisanzwe kuko leta ihari kugira ngo iziragorora abo bose bakora nabi. Ariko tugaruke kuri ibyo by'amakori nyene uri kuravuga. Ego ujya umuhomme d'affaires cyangwa umunyagihugu asora kuyo yungutse. Iyo yahombye ukaza kumusaba gutanga ikori uri kuramuhohotera urantegera. Nico gituma iyo turiko turavuga amakori no kuyatanga tubanze dusubira inyuma twisunge turabe mbega iri kori turiko turasaba niryo nirigezweko kuko je uje kunsaba intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba none ikori tiko turasaba rero ibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bwabo batwari bari ngaha ngize Imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma nije mu permis yo kwivuga navuze nk'iki kintu ndakidudurire. Ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze kuko hariho amakori aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma canke ugasanga ivyashara ntavyo kubera politique commerciale ishobora kuba itameze neza. Nihaje bavuga ati trop d'impôt tue l'impôt. Ico kintu no kwama tugifise ku mutima no kuvuga yuko urenza hagutera uje imbere ugasanga ya sahani twahora duha ko leta nta kiriko bugaye nonaho uri kurakori. Nimuze muravuga rero ngo gutanga ikori abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi nta muntu numwe atabizi. Nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori. Jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mba mfise sigwanje. Niwe utanga mu mutahe tanga mu nyungu oya kugeza ubu ndacaheya kugeza ubu ndacaheya ariko hari habugara none nkabo ntibaba bagowe. Donc iyo tuvuga ikori jewe nsubiyemo ibyo navuze kare nta muntu ari ngaha muri iki gihugu afise activité yibaza yuko atagomba gutanga ikori. Uwo bagibaza ni nk'aba batripota busuma batripota baza barafata ariko umuntu nyawe w'umudandaji arazi ko ategerezwa gutanga. Ariko honorable Sizo Hagare yavuze ati abakuru bateza gutanga ikori ni usanga mu bakuru nyene ari bo bagomba gukwepa ikori cyaye kurihunga. Naho rero mbwira aho si mwebwe naho rero mbwira son excellence
na inspection generale yuko barikanura, kuko ushobora gusanga bene abo badatanga iryo kori aribo batuma amakora aduga. Kubera iki? Kubera yuko usanga leta yabuze iki ikoresha kugira ngo ihembe abo abakozi ba leta, alors que yagiye mu mifuko y'abadashaka gutanga ikori. Il faut être très dur kuri abo bantu, no gufata inkoni pe sans pitié, utavyumva tahe. Nico gituma icyo kintu wowe uvuga rero utyande tumukuru ntiyambarira inkota ubusa nayikoresha. Absolument, bijya genda vyemera nkuko ndakubona. Iyo umuntu muretse ntatanga ikori aca yirara. None kubera ko abakuru ari bo bokwihutira kutagomba gutanga ikori wowe birara. Jewe ntabwo nzi ko ari abakuru, ariko jewe ndaritanga. Urayitanga kabisa neza ijana kwijana. Nk'ubu Avril ya Mars yaheze nararisha. Warahejeje. None no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyotuma baritanga. D'abord il faut yuko buri muntu ahari afise ibikogwa by'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro, activité économique, yuko gutanga ikori ari itegeko kandi yuko ari kuneza yiwe. Uti kuki none niba adandaza ngaha akadandaza ibitoke bizoza ku mutwe cyangwa bizoza ku modoka, aya mabarabara adakozwe, none bizogera ngaha i Bujumbura gute? Telefone zidakora, none azokora komande gute? Urandege n'ubundi bururero nk'ubwo. Abanyagihugu bacu bagomba gutegera yuko gutanga ikori n'umurimo mwitumo. Si ibintu byo kubembereza, n'umurimo mwitumo. Icyo igisabwa leta ni ikihe? No gushiraho ibitigiri bigendeka, me aussi bituma leta ibaho, na leta nayo nyene no kuyigarukirako. Uyigarukirako gute? Erega leta irashobora kuyorganiza ikagira abakozi ba leta umuyoro. Hari igihugu jewe nagiyemwo, simvuga icari ico, wasanga aba mu kwinjira ugiye mu biro wasanga abakozi nk'umunani bari hajya bicaye bariko baritera ilisulu, shefu yakenera hakaza umwe, abandi bibereye ngaho. Hanyuma inzego zihindutse n'ahantu usanga abaperezida babahindura turesimwa. Umuperezida yaza wundi apresimwa agacazana abandi biwe, igihugu umukuru w'igihugu atwaye amezi 6 agacabisa abandi. Birahari wangu muri Haiti. Yego ariko ubu byarahetse bari mu bindi. Urumva rero abakozi bakaba muyoro. Urumva bene ico gihe iyo ufisa abakozi bimbura kimazi, ubu ufise umuyoro ugutwara amafaranga batariko barazana umusaruro utuma igihugu gitera imbere. Nico gituma mu vyerekeye gestion y'igihugu abategetsi ico basabwa no gukora kugira ngo abene gihugu baronke uburyo bwo kwikorera ibyabo batirukira leta. Iyo abanyagihugu benshi birukira leta, kwirirwa bicaye kwandika iki gusa, dukeneye igihugu giproduiza, igihugu kizani gihinyanyura ibintu hama kikagurisha hanze. None uraba ikirato nukugura hanze, aka nukugura hanze, ibi nukugura hanze. None twebwe tuduproduiza icunegura nukugura hanze. Icunegura abene gihugu bateza gutanga ikori no munsi bigira sinda bibazwa niki. Ubu ntavyo ngikontorora vraiment. Na wandiko ndababeshera. Ego ico nsaba gusa nuko abatware bacu babiraba neza kugira ngo abanyagihugu ntibanigwe, ariko na leta ibeho, kuko leta itariho nta kigenda. Nta kigenda kabisa. Nijo gituma ministre wa planification, ministre ajejwe finance, n'ujya ajejwe ubudandaji, ni nabantu ubundi baba bafise temperature y'ukugene igihugu kibayeho bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ibintu hanze. Kibaho mu gushera, ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka, aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira.
bavunira akagohe none bagira iki tuyaronke ndagusabye ubutunzi bw'iki gihugu aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bari kubirukanga aha iga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni bifaranga kaya gatoyi atani nico kamazi cyase amafaranga menshi make uzobaza abandi uzobaza abandi wabe ko araho duhuri bavunira akagohe basa wo yafise abo bayafise ni baze ariko bitegwa na politique nationale kundi imeze politique nationale il faut kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona makarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka aca yigira je ivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana tabazana umudagi ikindi gihenzana umugande hanyuma ndabatembereza ndabereka hose icyo gihe nari ngishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi hanyuma baca bambwira ngo stay home nguma muhira baca ndabaha imodoka n'umushoferi barazunguruka za Buyenzi za Bwiza baragenda mu mamangazini barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino bagarutse bambwira ati jewe nditahiye kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki nshaka gukora iki mpa mahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura kumwaka amafaranga atanicura mu marira abantu bikika ngaho basaba amafaranga ugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwongo buri satu bidahizwe uya none ahanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko je vraiment ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa waze kubavuga ubazi oya jewe ntubavuga none ivyo ntwari iki ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icyuka gituma abantu bahahurumbira wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguri muzicare mu vyiki arafise abakozi murafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitanda Honorable Sizohagera harakagohe ugira uvunira aba bantu bitwa ko bateza gutanga ikori mugabo bakigira abasinda bibazwa baba mu bakuru canke mu bato imbere yuko kimbure nishura kuri ico kibazo nagira ngire ico nshikirije ku byo president Domitien aje kuvuga kandi numva na jeno mu bisanzwe kwa gutanga ikori canke ku mwene gihugu ateza gutanga ikori nibaza ko byukuri aho tugeze nta numwe ayo makuru atayafise mugabo nkuko abivuze hari ico leta yategeza gufasha kwameliora le climat d'affaires. Le climat d'affaires ituma umutoza kori ashobora kumva yuko nawe ari umupartenaire. Aho nagomba nsabe ko kimbure mu ntererano au niveau ya ministère ijejwe les finances bakoranye na Aubert bogira ibyo no nibaza ko bamaze kubigira ariko bogwiza amahuriro hagati yabo na les contribuables abatanga kori yego bakumviza n'ivyumviro vyabo kuko hari n'igihe usanga muri ntuze yabo bariko barahura n'ibibazo bagwiza ikiyago hagati y'abatanga kori n'abatoza kori yego ivyo vyotuma mu bisanzwe abantu babikora pa yuko bumva umengana igihano mugabo bakabikora kubera ko umutima ubikunze hakaba vy'ukuri kiganiro hagati y'abatoza kori n'abatanga kori ubwo bucuti relation zikabaho bakabonana nk'abapartenaire ntibabonane nk'aho umenga ni bariko barahigana nk'abakeba no bakumva yuko bose ari abakozi b'Imana basangiye la même mission d'accompagnement umwe hakaba vy'ukuri kugurura ico kiyago naho nibaza bijya president Domitien ariko aravuga byo kuduza amakori canke kugira ante bashobora à travers y'ivyo biganiro bashobora kumvikana kuko nkuko babivuga iyo amakora bayumurengera naho
leta hari igihe ishobora no kutaronka ayo mafaranga parce que abantu barananirwa hanyuma bakabivamo ariko habaye ibiganiro boronka aho bahuriza hanyuma leta ikabaho n'umudandaza nawe canke wari muri ivyo bikorwa akagira ikigira kabiri ni digitalisation ndazi yuko muri leta bariko barakora uwo mugambi nibaza yuko umugambi wa digitalisation ukwiye by'ukuri gukomezwa cyane kuko novuga nti igihe twobishika ko hoba kwagura l'assiette fiscale uno munsi nibaza igituma n'amakori usanga yabaye menshi nuko baguma batoza kuri babandi nyene kandi hariho abandi bariko barakora mugabo badatanga amakori kubera ko badashikirwa nkavuga nti habonetse yingene bagura l'assiette fiscale abantu batanga amakori bakaba benshi byo gutoza amakori mu buhinga bwa none egome nibaza yuko byo nafasha meme na inclusion financière kuko nibaza ko mu gihugu cyacu ibijyanye na inclusion financière turacyari by'ukuri hasi urugero rwacu ruracyari hasi rero mu gihe hoba ubwo buhinga bwa none bwo gutoza amakori bwo kuriha amafaranga bakayarihira mu buhinga bwa none abantu batirirwa baratwara amafaranga mu mifuko amapema yose akabera mu mapema mu buhinga bwa none ikori uriha ibintu ari udandaza itomati bakamuriha ku telefone nibaza yuko ivyo vyogira ingaruka nziza cyane kubijanye n'iki gikorwa cyo gutanga amakori ego nagira ano nashaka intererano kwe ndayifise urabona twebwe muri transition gihe twari duhari turi muri jyavurugu ibi byerekeye development n'ukuri sico cari kituri mu mutwe kuko nta igihugu ntigishobora gutera mwebwe byari imfata kibanza nyine uretse no kuba imfata kibanza ahubwo hari ibikorwa tugomba kurangura kugira ngo igihugu kive mu kajagari kije ku murongo kwari ugushayura nivyo kandi twarabishoboye kwe yego pe muzompa amanota washaka yego hanyuma inyuma y'ico gihe tugomba guhindura disk tukumva yuko tuvuye mu masasu twinjiye muri economy muri economy hariho abantu bamwe jewe mu mbabarire kubidudurira ko hariho bamwe tuganira inyuma y'imyaka 10 ukibaza niba twaravuye mu ntambara niba tutavuye mu ntambara tukiri mu ntambara ntituzoba develope de kugira ngo igihugu gishobore kuronka amakori ilifo yuko activité muri iki gihugu de production ziba nyinshi mukagira abantu 5 6 8 bakora ama activité commerciale cyangwa de production gusa muri iki gihugu ntaho tuvuye ntaho tugiye ifo yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe beexporta icyo bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe nta gihugu gitera imbere kidakora exportation amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora ubunyi chance dufise nuko hariho tujya tutumine son excellence yirwa aracungira hafi ariko transformation ngaha hakuna kuvuga ngo tujya tuntu ngo acungira hafi nuko ndatubona ndi kure tubari dutoya ari kuri hafi tubatune hafi nituni abibonera muri televiziyo ariko biraboneka yuko kameme hari hakarusho urabona twavuye kuri 7500 muri marché parallèle utugeze muri 5800 ujya hari hakarusho ubona ku excellence tera imbere go ahead c'est très bien ariyo hanyuma tubandanye muri iyo nzira kuko tutavuye muri iyo ngendo yo kuvanga politike n'ubu budandaje bujyana sanuvapa mwayakeneye ko haba umurongo hakaba des activités politiques zimeze neza zihembwa neza je dis bien zihembwa neza hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende ngaha mu Burundi dufise atunyinshi dufise des minéraux dufise l'Olac dufise Congo tunakosa nini
ikindi nensistako amashure s'il vous plaît, amashure yacu ni potopoto. Ndeko pe je sintinya kubivuga, iri kuraraba ufata abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Iyo kugira ngo tube compétitif hanze, je mumbabarire hanze ndabona abantu benshi qui ont fait passer les examens etc. Abantu bakireshisa b'abarundi nababize hanze naba ubona bevoliwe ukundi apana muri aya mashuri y'iwacu. Il faut revoir ico kintu. Twebwe uko twiga waheza secondaire primaire igifaransa ududubiza secondaire none aya makori arashobora kwica indero gutyo. None la production c'est quoi? Il faut kukoresha ubwenge ugakoresha n'ingufu. Udafise ubwenge wokora iki? Reka mpindukire kwa honorable Sinzohagera, dutera dusozera minota 10 tuba dusozera kino kiganiro, ariko tuze kuri aka kantu kitwa mu gifaransa exoneration. Tuvuge uturusho duhabwa abagwizatunga bamwe cyangwa abanyabikorwa bamwe kugira ngo habe amakora mwamwe badatanga cyangwa yose bayakugweko. Mwe murakibona mu gihugu cy'u Burundi? Exoneration kiri mu byo twokwita ni nka politique d'encouragement des investisseurs. Mugabo rero ikibazo no gutera intege abanyamitahe yego kugira ngo bashobore by'ukuri kuzana imitahe, bashobore gukora bya bikorwa President Domitien ariko aravuga. Ubone mu isanzwe nta gihugu na kimwe gitera imbere sans industrie. Ibyo twoba tuko turarota nta gihugu na kimwe gitera imbere ata industrie ihari, industrie pour la transformation. Kuko turashobora kwimbura ni vyiza, mugabo mu gihe tutatransformye ibyo twimbuye nta valeur ajoutée ujya mwimbu uza guhingura umwimbu. Rero ama exonération en soi bivanye n'ingene leta iba yifuza kushiraho un bon climat d'affaires, ivyo irabigira igomba korohereza abanyamitahe. Yego ibyo nta ngorane kabaho uturusho. Yego jusque là nta ngorane ihari. Ikibazo kiza kuba mbega ujya muntu twahaye akarusho ubwo za entité dijejwe lo suivi, kuko kugira tuguha akarusho hari ivyo wemera nawe uzokora. Mbega bijya yemeye kazokora yarabikoze, cyo ni cyambere. Kigira kabiri usanga kica cononekara nigihe twamuhaye akarusho imyaka 5 dufate canke imyaka 7. Imyaka 7 yahera akacaza gusaba kandi karusho kindi imyaka 7. None azotanga amakori ryari? Kuko naho nibaza haca bikibazo. Donc akamira mu karusho ari umuntu aguma yama mu karusho asaba karusho. Mbo je nibaza ngira si ivyo ngaha. Mbo reka dufate kandi byo mu bindi bihugu. Loin. Twizere ko ngata bihari. President Ayizeye ibi turusho mugabo mwubaho naho hari kibazo. Exonération en soi nta ngorane yarimwo, mais le suivi iyo exonération tumuhaye, kuko hari n'abahabwa ama exonération bakaca bayikoresha n'ibyo batayisabiye, bakaca bikika mu kiza, ugasanga n'ivyo atenda kurira amakori arabivangitiranye na exonération. Ikiringo cha exonération cyahera akaca adribla agaca ku ndongozi kanaka ati urabona inyongera ikiringo mukamwongera imyaka 5 imyaka 10 yahera akaza n'indi myaka 10 none azori ikora ijya. Ariko honorable ubu turi ngaha abo bakuru bose uri kuravuga bari ngaha, uri kuravuga uti ikibi ntikara ku karusho, ikibi nabajeje gukurikirana ngo barabe nimba ibigenga ku karusho byubahirizwe, niwe ko baraha bavunira kagohe bakora iki. Ugomba mpave mvuga nka President Domitien wari umuvugizi wa leta nyine icyubahiro ngo ujya hajya muragenda mu bivugana. Mugabo icyonzi amakankayo ariho, aho usanga by'ukuri leta yagize akigoro k'imyaka 5 imyaka 7 kuvuga toke reka twakompanye uno mu investisseur kame mu mugambi yazanye ni mwiza, tumushigikire tumuherekeze, turemeye guheba amakori ino myaka 7 kuko turabona kameme yuko niyatangura kwimbura leta izoronka akarusho.
ivyo leta igahumiriza ikavuga ati nawe reka tubikore. Barabikoze inyuma y'imyaka 7 ukadubona aragarutse ngo urumva ngo hariho ngo ibindi bintu ngo urumva ngo nyongere yindi myaka 7 hanyuma nyene icibero gasanga araremerewe akaca sinya. None kuri ico kintu President Ndayizeye ikintu cy'uturusho abo bantu byoshika bakaguma basaba uturusho kugira ngo bahombererezemo amakori kandi bari bagize kugira ngo baborohereze mu gushinga imitahe ngaha hari cokogwa ushaka kungora aho bikorerwa ntuhazi si muri leta hagiye nimwe muba muri conseil des ministres nimwe mubiba mubirabira sefi yuko mwanka kugira ngo azovyisinye mubirabira kure none ikindi kintu cokogwa kugira ngo ntibabe nuko byanka point il faut réguler ça nta bindi nta kuko nta uzoza kugufunga nguranse nta uzoza kugufunga nguranse wo mubwira uti itegeko niri riba ryanditse wewe wararangije igihe cawe point niba wahomvye ugara nuko atabyushoboye hazu uwundi niko bimeze burya ndababwire kugira ngo dutere imbere ifu ini rigueur ubandanije ugatetesha abantu ni kujya ufyinisha umwana uzanye ibintu byo gukara rero muri ivyo bintu absolument tugomba gukara kugira ngo dutere imbere tugomba gukara kugira ngo abantu barondera uturusho niba bakumva nabi none ntibashaka abanyumve nabi après tout ndashaje mais nukuri ivyo nivyo il faut réguler cela il ne faut pas kubireka bikaba byinshi hanyuma ukaza kurira ngo vyanse gutayi wowe ubisinya ari wowe uvyemera ibyo ntibifata na gatoyi kandi nivyo biri mu bintu bidekuraje abantu bagira bati none jeho kuki kandi ndakubwire burya ibi bintu ntibigoye muri iki gihugu nakantu nshaka kongerako jewe urabona nabaye vice president umuhutu na buyoya n'abasoda b'abahutu bari bahari kwari kwa kundi nagombye gusereka kugira kuriya nyene hago gusereka kugira ngo shobore kumvikana n'abantu mbe hagati na hagati kugeza igihe bagira batujya muhungu n'umwana mwiza sibyo haragera igihe le 1er mai itariki ya mbere urazi za kosibu zande bijya umunsi mukuru w'abakozi ujya umunsi mukuru w'abakozi bose bandungikira ama message ngo kongera umushahara ico nakora nafata nk'iminsi 2 imbere ngaca mpamagara bijya confederation syndicale du Burundi hariho n'indi y'aba boss tukicara tugaharira umunsi wose fisa abaminisitiri 3 bakatubwira ibibazo byose bafise tukabahinyisha baje batubwira ati umva twavyumvise ariko twebwe ntidushobora kubibwira bari abandi rero mutabibibwiriye twebwe turihorera ariko twavyumvise wacha tubahamagara tuti bazane nabicarika hajya muri conseil des ministres nibo bicara mu bibanza by'abaminisitiri bari 29 29 umwe akavuga abaganga bakavuga abanyeshure bakavuga bavuga nk'amasaha 6 mfata note abaminisitiri nibo bicara inyuma jewe barankariye ngo president ngo uronona amafaranga yambayinga aho ni wayononera iki nawe uratangwe ku mucamanza sibyo ntayo nonona jewe narabasiguriye ndababwira nti umva mwabagabo jewe imbere yo gufata mission tufata ordre de mission ko imeze tukarungikira ambassadeur agaca dukorera amahoteli akaturungikira ibiciro byose uko bimeze refre tugaca tubirungika muri ministère des finances mugaca muduha ayo mafaranga abaye make turababwira ko yabaye make kuko byaranshikiye nko muri New York amafaranga duherana gucyo kubera nahantu hazimba cyane nigihe hari abantu benshi salaire zira plutôt les loyers n'ibiciro biraduga bikaba multiplié par 2 hanyuma
nkabibabwiye ndabasigurira ku buryo nabahaye mission z'amezi 6 bararaba ntumva rero mwabagabo muri ko bavuga ngo ndayonona mwabonye ico ndayakoresha rero niba mudashaka mumbwire jewe nigumire ngaha niba mwambwiye ngo mpagarike inamba nkaba nirirwa ndirukanga jewe ndigumiye ngaha ariko ntimuzoze kudedeba imbere yanje ngo vyananiye baciye bambwira ngo bani bandaniriza ambwiye ngo ibandanize ko nabo bari bakeneye amahoro rero burya hariho ini complicité ishobora kuba hagati ya leta n'abantu jodi n'abantu kugira ngo habe ini limite de dépenses kuko kugira ngo dutere imbere mes chers amis tugomba kugabanya ama dépenses nukuvuga kujya kw'abashinwa bahora bambara twadushati kuri Mao Tse-tung natwe twebwe ngaha anyuricara ugasanga umuntu ashaka kubaho nkanoze nk'aba Rothschild bari abandi ntavyo tuzoshobora ndakubwiye nuko mu bantu babeho tugomba kupanda pole pole ariko caisse de l'etat inaja ibarabara ligakogwa ntoze aya internet igakora ijana ku ijana hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngaho i Burundi les prix ni multiplié par 20-30 none ivyo bintu ni ukuvuga ko bizimvye cyane ngaha kubera iki nuko babizimbuke rero c'est possible kuko je hari habo twahaririye ne bagire gute kugira bizimbuke ega nako nyine bakeneye acha ntibivugirwa ngaha oya izovugirwa ahandi yego pana ngaha urakoze nibyo jewe yanke mfise umwana yize telecommunication ira faire étude kuva muri Afrique du Sud kuduga kugera muri Uganda abantu bivugirwa rero birakwiye kuhavugirwa oya pa honorable sinzohagera dutera turangiza ikiganiro mu minota 3 araho uvuga uti harakantu muri kino kiyago cyo mwana masengesho akavuna musase numva ntogena ntavuniye akaguha bacanke bariya kugira ngo abantu bose bakore bumva ko ari abakozi b'Imana mu byo gutoza amakori no mu kuyatanga kiretse ngize une répétition de moi-même ariko icambere nuko bano baho bose bari ngaha n'abakozi b'Imana cyo ni kintu gikomeye cyane kumva yuko uri umukozi w'Imana ni kuvuga yuko buri au service y'Imana yaremye kuba rero au service y'Imana yaremye novuga yuko ari umuhamagaro bisa yuko by'ukuri wumva yuko uhari kugira ngo bakorere mu cyongereza nkuko bakunze uri civil servant ukorera abene gihugu uri umusuku w'abene gihugu nibaza icyo ni ikintu gikomeye twotahana kuko nitwatahana icyo kuba umukozi w'Imana uzi kuri kurakora bene gihugu mbega abo bene gihugu kugira ndabakorere neza no bigenza gute aho rero ucuvuga ati amakori niyo azotuma ndabakorera neza muri icyo gihe rero wumva utashira umukozi w'Imana uzi kuteza gukorera abo bene gihugu kandi kugira ubakorere uteza kwegeranya amakori hanyuma ya makori akacagaruka akabafasha hanyuma abene gihugu bakanezerwa abene gihugu bakagubwa neza hanyuma nabo nyene iyo babonye by'ukuri ibikogwa bibagarukako iterambere ryabavuye ko ribasubiyeko bace banezerwa rero naho nibaza bano bubaho bose bari hano bumve yuko by'ukuri n'abakozi b'Imana kandi tubikore atari uko ari itegeko umenga igihano kuko gukora ikintu umenga ni igihano navyo ni ngorane ariko tubikore avec cette conscience ego turyohewe tubinezererewe yuko by'ukuri tuko turakora igikorwa twahawe n'Imana murakoze harabusabiye igihano bobo ibihano no mwijuru birabaho mugabo ibyo sije ndabijejwe ko dufise kizigenza se barundi kerega ntiyambarira inkota ubusa none siko ijambo ry'Imana ryavuze yego abo bikeneye ko bahanwa bakubitwe ku ntoki erega umuvyeyi arakubita umwana atamwanse
umuvyeyi gukubita umwana si icaha, ni kugira ngo akugorore. Rero nimba yabonye mu bana hariho yo kubita inkoni, ntumva umenga nk'umuvyeyi acareka gusa gukubita ahica. nawe wabasabiraga kubitwa hatica mugabo. Erega ahatica ni sawa. Abari karagukosora gega gukosorwa ni vyiza, mbeko mwe nka gukosorwa ni sawa. Je niko ndabibona. Urakoze cyane honorable. Ayo President Ndayizeye, hariho abatoza kori tugira turangize n'abatanga kori, birashoboka ko baba bakundanye bagakundana abatanga kori n'abatoza kori? Ubundi bateza gukundana ko bigomba kugenda. Sinzi n'igituma bagomba gutinyana kwe. Rero hari igihe nigeze ndumva haize nk'imyaka 3 hari hageze ntangura kubaza kontable wanje ndege ntiboza kunkontorora kugira ngo menye utwo nsigaranye. Ntatangura kujya mu bitari vy'iwanje. Yaragiye arabivuga muri Obere bavuze ngo ashiye umugabo kweri kabisa. Ariko wisabiye ko batangura kugukata. Yego kweri ni nabivuze naivema kandi j'étais sérieux. Ariko warayabona nayo bakata. Oya nuko mu mwaka wahera nari ayatari gwanje. Mbawurije kuza gufata irindi deni. Ubu munsi sinashaka ico gihe sinashaka kongera gufata ideni. Nashaka njya yiwanje ariko birashoboka rero gukundanisha abatanga kori n'abatoza kori. None urumva umutoza kori n'umutanga kori barabana, nta numwe azevita uwundi, nta kamaro kuko bankana rero, ahubwo bagomba gukorana. Abazi ubwenge buhanitse ariko budari bwiza usanga ari bari complice. Abana mayeri usanga bari complice. Ibyo nabyo si byiza ariko ifo kuba controle kwe, kuko burya leta itaronse uburyo nta kigenda. Jewe ndi convaincu yuko ifo ko abantu basora nukuri, ifo ko basora, ariko rero ifo ko leta nayo ica amaempo agendeka. Ari baguca amaempo ukagira tugasanga wapi kabisa. Byanse birashika ariko ndibaza yuko hashobora kuba ama enquête ku buryo amaempo azara amaempo. Ibyo rero ni ibintu byoroshe, bwa kabiri burya twebwe abarundi ifuko tumenya aho tugeze. Jewe j'insiste beaucoup yuko tumenya aho tugeze kugira ngo tumenye ko tudashobora kuzomererwa neza andehoro y'igihugu cacu. Andehoro y'igihugu cacu iya pado salut. Ntago kiza igihugu gitera imbere tukaronka ibyangombwa byose abanyagihugu bakeneye, natwe tukagira amabarabara agera ku mitumba yose, tugaronka umuriro. Urabona nk'iyi vire ukuntu imeze mu vyerekeye electricity. Moi je regrette beaucoup. Genda mu electricien de formation. Yo ndiko ndaraba amacable souterrain ngaha muri iyi vire birateye isoni nukuri kwose. None ko bitazikora bizokogwa nani? Bizokogwa n'amakori. N'amakori ariko twipange. Twipange uno mwaka dukora iki, umwaka uza dukora iki, turaza ubwenge bukwiri. Harabusabiye ibihano nawe? Aya nta busabiye ibihano. Wana narahanywe bikwiri. Ubasabiye imbabazi? Ndanabeshegwa sinzose. Ubasabiye imbabazi? Kandi ntabazi. Nabahazi. Oya vraiment nta umuntu wese wo munyamakosa agomba guhanwa vraiment. Cyane cyane nko nk'ibi byerekeye imisoro niki. Ifo yuko abantu batanga imisoro serma ntibakavye. Kuko hari gihe usanga bajya abantu bo muri Obere nabo nyene bakavya, ugasanga barakwirutse inyuma ibintu bitari byo, ukazirigura burana imishatsi kera. Ce byaranshikiye shikahongira nti mu mpora iki. Ariko ibyo nibisanzwe n'ubuzima c'est une lutte. Ariko ndibaza yuko leta ifise ubushobozi bwose cyane cyane muri iki gihe ifise inzego zikwiriye kugira ngo ishobore gukosora aho hose hadashobotse, hanyuma igihugu kigende nko kuri rayi. Icyizere kirimo rero
Ndayizeye kabisa. Ndayizeye. Yego basi. Urakoze cyane President Ndayizeye. Merci. Reka kumbure nkengurukire bano batumire twari kumwe hano ariko kandi murumva ko Rufyiri na Ruhongo zari nguge ziziranira nuka. Hanyuma zarankana ku buryo izo nguge imwe muri zo yari Ruhongo yatoye igihimba cy'icirore iriraba. Yiravye iribonamwo ikitangura kuvuga ngo we Rufyiri niho bakuvuga ngo uri mubi. Ugasanga rero hari nk'umutoza kori yirirwa aravuga ko abatanga kora ari bo babi cyangwa umutanga kori yirirwa aravuga ko abatoza kora ari bo babi, kumbe niwe asa kwa kundi kwa Ruhongo na Rufyiri. Reka tubipfurize mwese kuroranirwa mu banki no mu vyanyu mugira amahoro.